Yesu ashimwe. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Izina nitwa Alain Michel Bigirimana. Ndafise ijambo nagomba ko dusangira riri muri Luka 1 ku murongo wa 36. Ndavuga ngo kandi umve Elizabeti mwene wanyu nawe atwaye inda y'umuhungu mu butamakazi bwiwe uwitwa ingumba, uku niko kwezi kwiwe kwa gatandatu. 37 ndavuga ngo kuko atajambo rivuye ku Mana ribura ububasha. Ijambo ndabazaniye ravuga ngo Imana ntiyakwibagiwe. Imana ntiyakwibagiwe. Bibiliya itubwira ku muntu yitwa Elizabeti, yarafise umugabo yitwa Zakariya. Zakariya na Elizabeti bose bakorera Imana. Umugabo wiwe Zakariya yari umuherezi kandi bari babanye imyaka myinshi bakorera Imana, bubaha Imana atana kimwe bahajije, bakorera Imana ijoro n'umurango, basenga Imana ijoro n'umurango kandi batagawa. Bakora ibinezeza Imana, bahimbara Imana iminsi yose. Ariko hariho ikibazo bari bafise mu buzima bwabo, hariho umutwaro bari bafise kuko imyaka yose bari babanye ntabwo bigeze baronka umwana kuko Elizabeti yari ingumba. Bari barasenze Imana, bari baratakambiye Imana, ariko bamaze imyaka myinshi bakorera Imana ijoro n'umurango, ariko ata mwana bafise. Hanyuma hariho ikibazo umuntu wese ari bo canke ari twebwe canke ari abandi bantu bashobora guhura nabo naco. Ico kibazo sikindi nuko hashobora kuba gucika intege. Aba bantu bari gushobora gucika intege bakabivamwo kuko bari kubushobora kuvuga ati none ko dukorera Imana, ko twubaha Imana, ko byose bimeze neza, ko tuyikorera ijoro n'umurango, ko dusenga ijoro n'umurango, ariko akaba ata mwana dufise. Bari gushobora kwidodomba, ariko Bibiliya iravuga yuko bakorera Imana batagawa, bakorera Imana ijoro n'umurango, ntibigeze bacika intege. Bari barasenze bararorera, ariko barabura. Hagera n'igihe Elizabeti agera mu zabukuru, n'umugabo wiwe bose bagera mu zabukuru ata mwana bafise. Bari barasenze Imana, ariko haragera igihe bagera ahantu mengo Imana yarirengagije gusenga kwabo. Ariko nabona babwire, Imana ntiyigeze yirengagiza gusenga kwabo, yari yarumvise gusenga kwabo. Nawe ushobora kuba uri mu gihe aho ukorera Imana, aho usenga Imana, aho ukorera Imana ijoro n'umurango, ariko abandi bakakuraba, nawe ukara mu buzima bwawe ukabona, n'abandi bakabona yuko hari bitagenda neza. Ushobora kuba kumbure ari ubukene, ushobora kuba ari ubugumba, kumbure ashobora kuba ari ukwankwa canke gutabwa, ukagera ahantu rero ugira confusion, ugira gucenganyikirwa, ukiyumvira ati none je ko nkorera Imana, ko senga Imana ijoro n'umurango, ko nisonzesha, kubera iki mbayeho gutya, kubera iki nkenye, kubera iki ubuzima bubaye buteko bumera neza, kubera iki abantu bantaye, kubera iki mbuze agahuzu, kubera iki mburi ibyo gufungura. Nagomba ndakubwire ngo ntucike intege, Imana ntiyakwibagiwe. Ntucike intege, Imana yarumvise ugusenga kwawe. Ntucike intege, Imana yarumvise umutwaro wawe, Imana yarawumvise. Harageze igihe rero bariko barakorera Imana badacitse intege, batidodomba, haragera igihe Imana irabishura. Bageze mu zabukuru, nagomba ndakubwire mwene data, Imana ntabwo, isezerano ry'Imana ntabwo rimagwa n'imyaka myinshi. Ntucike intege. Aburahamu yari yarasezaniwe umwana, arindira imyaka myinshi, gushika naho Sara aca. Hanyuma Aburahamu nawe agera mu zabukuru. Inyuma y'imyaka myinshi cyane, Imana iribuka Aburahamu, Imana irasetsa Sara, imuha Isaka. Nawe Imana ntabwo yakwibagiwe. Nk'uko itibagiwe abasabyi bayo ba Aburahamu n'abandi, niko nawe itigeze kwibagirwa. Yarumvise gusenga kwawe. Bari gushobora gucika intege, bari gushobora kubivamo, ariko ntibigeze bacika intege, babanije basenga. Maze umunsi umwe Zakariya ariko arakorera Imana nk'uko byari bimenyerewe, Imana iramugendera, irungika umumarayika wayo, aramubwira ati Zakayo, ntugire ubwoba, kuko
ugusenga kwawe kwarumviswe, ugiye guhabwa umwana w'umuhungu. Elizabeti agiye gusama inda, muzovyara umwana w'umuhungu, muze mumwite Yohana, kandi azoba umuvugishwa n'Imana, azoza afise ubushobozi bwa Eliya, kandi azotegurira inzira umwami Yesu. Hanyuma rero Imana imaze kubwira Zakariya avuga ati none ivyo vyoshoboka gute ko umukenyezi wanje ashaje kandi tugeze muri zabukuru? Hanyuma umumarayika aramubwira ati ntugire ubwoba, jewe ndi Gaburiyeli nama imbere y'Imana, kuko nta jambo riva ku Mana ribura ububasha. Umviriza, ugiye kugobwa ururimi uzosubira kuvuga ari uko yibarutse. Hanyuma Zakariya ava mu rusengero, asohotse abantu bamenya yuko yahuye n'Imana. Hanyuma ageze muhira, Elizabeti mu zabukuru ari umutamakazi, asama inda, amara amezi 5 yinyegeje, kubera ko byaramutangaza. None uku niko abantu bazobona yuko Imana yankuye ko ubumaramare mu minsi y'ubutamakazi bwanje. Rero nabona kubwire ngo Imana ntabwo yakwibagiwe. Imana ni suko itumvise gusenga kwawe, yarakumvise. Rindira, kovya, kandi urindire wihanganye, igihe nicagera uzokwishurwa. Hanyuma turabona ko umumarayika yashagenera Mariya, aramubwira ngo wa wundi, abwira Mariya ati wa wundi yari yiswe ingumba, wa wundi yari yiswe utavyara, uku ni ukwezi kwa 6 kwiwe, kuko ata jambo rivuye kunkoraho ribura ububasha. Imana iragufitiye ibyiza, wihangane. Amasengesho yawe Imana yarayumvise. Komeza usenga, komeza utitiriza, wubaha Imana. Igihe kigeze izokwibuka, igihe kigeze izokugirira neza. Rero nagomba ndagutumirire kutidodomba, ariko wizere ubushobozi bw'Imana. Iyo wasenze yarakumvise. Yesu abahe umugisha, kandi mufashwe na rino jambo, mutegwe intege, mubandanye gusenga, mubandanye mugorokera Imana, mubandanye mukora ibyiza, kuko igihe kigeze Imana izobishura kandi izobagirira neza. Ndiho ntabwo yakwibagiwe, Imana ntiyakwibagiwe. Igihe kigeze izokwishura. Yesu abaha umugisha. Murakoze cyane. Amen.